umuryango wemera Imana niwo muryango novuga ko uba wubahitse. Kwemera kwacu novuga ko ariyo ntango ya vyose, kandi intango yo kwemera nuko Imana iyo nyene ariyo yatwihereye urugo. Nico gituma urugo rwiza rugengwa n'inama n'ingingo. Musangira umutima n'inama, mugasangira umutima kugira ngo mubone mwese ko muja hamwe, mugasangira inama kugira ngo muze muravuga rumwe mu vyo mukora vyose. Muhora mubibona iyo umwaka uheze mu muryango mukoranye, muze murabe mu byo muvuga mwaranguye, ntimuvuga ngo barampaye akazi, ngo cyari barampaye promotion. Nk'ubu umugabo gwaca abwira umugore wewe, urabona ngo uwo mwaka ngo narose promotion. Iyo si exploit. Exploit uravuga uti urabona uwo mwaka Imana yaraduhezagiye, twarubatse inzu, uyu mwaka ibitungwa vyacu vyararondotse, uyu mwaka ivyo twarinze vyarimbutse. Nakubwije ukuri ata kintu mwikoreye mwebwe mushobora kuvuga ngo narose akazi muri leta. Musubire inyuma mu vyiyumvire, muze murabe iyo muriko muravugana ivyo mu mwaka mwakoze. Nuvuga yuko mu muryango niho hari cigwa gikomeye cyane, niho hari cigwa gikomeye. Nashimiye Musaseredoti kuko aradushize koko mu ntangamarara. Amahoro arakomezwa n'ivyo musangiye, itunga ry'umuryango. Mugabo nagira ndabwire ico musangiye ca mbere n'abana mutegerezwa kurerera hamwe, kuko ibindi vyose birahera. Mugabo abana ni muri Zaburi 127 umenga, aho bavuga yuko umwana ari ntoranwa y'Imana, imeze nk'uko ari impembo iguhaye. Imana uko yabitondesheje yaravuze ko umugabo niwe mutwe. Mugabo musovye mu ijambo ry'Imana kandi handitse yuko Imana yamuremeye umufasha. Nuvuga n'umugore, umugabo ntaca avuga ngo je ndi umutwe ngo ngira ivyo nishakiye. Amenye ko umugore yitwa umufasha we.